Inama shikiranganji yarakoranye irongowe na Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kuri uyu wa 11 ruheshi umwaka wa 2020 kugira ngo bigire hamwe icokorwa inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nkuko amategeko y'u Burundi abivuga mu bihe nk'ivyo ivyegera vy'umukuru w'igihugu bafatikanije n'abashikiranganji baca bitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu bihe nk'ivyo urwego rubijejwe nigo rusaba sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kwemeza ko igihugu kitagifise umukuru w'igihugu nk'uko ibwirizwa shingiro ribitegekanya. Nkako ingingo y'121 mu gace kayo ka gatatu ivuga duhure twa mugina sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ibisabwe n'icegera c'umukuru w'igihugu afadikanije n'urwego nshikiranganji niyo yemeza ko igihugu kitagifise umukuru w'igihugu wacu. Twisunze ingingo y'288 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi, ubwo rwego muri iki gihe rugizwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu be n'abashikiranganji bose. Nigo rwego rwitura sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Nico gituma hisunzwe ingingo y'121 mu gace kayo ka gatatu be n'ingingo y'288 z'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, urwego nshikiranganji rufashanije n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu basavye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ko yemeza ko igihugu kitagifise umukuru w'igihugu waco, yongere yerekana ingene vyogenda kugira ngo hajeho umukuru w'igihugu mushasha. Inama shikiranganji ihejeje guhanahana ivyiyumviro kuri ico ciyumviro cashikirijwe yacemeje. Abashikiranganji bafashanije n'ivyegera vy'umukuru w'igihugu baciye bitura ubwo nyene sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu tuntu n'utundi inama shikiranganji yarihweje uko ikigandaro cotahurwa. Inama shikiranganji yaciye ishinga ko imirimo ibandanya nk'uko bisanzwe, ariko umwe wese agatahura ko igihugu kiri mu bihe bitoroshe. Nico gituma haciye hafatwa ingingo y'uko muri iki gihe c'ikigandaro umuziki mu bunywero, mu butambiro canke mu byo bita karaoke bihagaritswe muri giturumbuka. Abashikiranganji bavuganye kandi ingene bo kwitunganya mu kuja kugarukira ku muryango wa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu.